abakinyi twatumyeko twahinduye cyane kubera ko igihe ni gito tuba dufise match izoba le 16 hamwe na 19 zoshika twese i Dar es Salaam tariki 12 tuzoba nko ku mugoroba canke buca dutangure entraînement yo kuraba ko bameze 13 14 15 16 dukine match nko cha wumva ko ni misi nk'ibiri cyangwa itatu kugira ngo dukine match byatumye tuguma muri ya liste nyene tubona ko bamaze kwakira amaze kumye tubashaka ko kugira ngo ntiduhindure cyane byo twara umwanya guhindura ni cyo gituma tutahinduye cyane kiretse aho twabona ko dukeneye kongeramo kugira ngo bigende biza buhoro buhoro ariko ndashima Imana ko bose mubo twifuje uretse abo batatu bagize ingorane mugabo abandi bose barahari kandi n'ababasubirira barahari kandi bameze neza. Mwigori turafise Nahimana Jonathan, Rukundo Onezime na Ndikumana Justin. Nyuma muri abakina ku ruhande turafise Kanakimana Bienvenu, Kirongozi Richard, turafise Girumugisha Jean Claude, tukaba dufise Weymans Marco, Banirwa Leonidas Jordi, hama tukagira Shimirimana Jospin, Mukombozi Derrick, Sabiyumva Frederic, Ndwarugira Christophe, Irutingabo Mos Trésor, tukagira Ndayishimiye Yusuf, Musa Majaliwa Haruna, Mvuyekure Emmanuel, Irakoze Donasiano, Nahimana Shasil na Musore Aho, tukagira Fiston Abdurazak, dufise Shabani Hussein Chabarara, Sudi Abdallah, Niyongabire Pacifique, Ntibazonkiza Said, Bigirimana Abedi, Musa Omar, tukagira numwe ari mu bamyugariro witwa Indizey Eric nawe mu défenseur.